wacu ariko arangazwa n'indamunda n'ubuyoyo byarira ntaho tuzi ubu n'ubutungane twitoreye ko twese turabagumyabanga turi imbonerakure turi abakenyerarugamba ubu nibwo butungane mwatwemereye ko dutora mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe ndenganura fisa amarira menshi cyane aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye. Muramutse uno munsi ngomba mvugane n'abahutu bene wacu. Okay, ndabasavye abatutsi mudutaramukire please. Ukabuzi ko uri umututsi ndaguha imisegonda 2 uzimye video ugende kuraba ibindi. Okay, bagiye. Okay, abatutsi badutaramukiye reka tuganire. Nose to nose, ne ane izuru kurindi. Okay, sérieusement kandi ubundi sérieux. Mpere ku bantu bita bahutiza. Ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye no mu wese aherereye. Itarike mbi ku Barundi, itarike mbi ku Bahutu, nibaza ko ari itarike nziza ku basavyi b'indaro bari mu Burundi nabo bitwa Abatutsi, ba Mujeri, ibimwa amaraso, abo kwa Bikomagu bene Ruhinda. Sinzi umuntu yamaze ngo nabahutiza. Mpere ku bantu babahutiza cyane abantu babaye mu gihugu ntagombye kuvuga izina ubu kugira ngo kumbure sinsange navugiye muri rusange ko si bose sandutse si bose ariko na cyane abantu bafite imyaka 60 kuduga cyane no munsi kumbure babaye endoctrine nibo ngomba mpereko. Icambere ndababwira yuko abarundi babuze bose uomwe abarundi babuze ni benshi ntabwo ari wowe wenyene. Abarundi barabuze, abahutu, abatutsi, imyaka yose yarenganye nta mwaka hafa abantu ngo ari gupfamo umuhutu hafi n'umututsi. Ego nivyo imyaka hapfuye abahutu benshi n'imyaka hapfuye abatutsi benshi canke ukwezi canke amasantre canke evenema ivyo biraboneka mugabo uburundi mu Barundi burya abantu babuze ni benshi cyane ntabwo wewe kuba warabuze bica bituma abandi babuze tubirengagiza. Weri wabuze papa wa mu 2022 n'uwabuze papa wa mu 2023 bose barababaye. Uwabuze papa we mu 2023 n'uwabuze muri 2015 bose barababaye. Uwabuze papa wiwe mu 1988 n'uwabuze papa wiwe ejo muri Kongo bose barababaye. Kirazira yuko ububare bw'iwawe uca wumva ko buca bunaminga bwica ububare bw'abandi bantu. Ico nuko ukimenya ukamenya yuko abarundi benshi barakomerekejwe n'ibintu byabaye mu Burundi. Ntabwo ufise monopoli kuri douleur, ntabwo ufise monopoli kuri souffrance, ntabwo ufise monopoli kuri trauma. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro mu gihugu cyanyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ico ni cyambere. Icya kabiri encore une fois igihe habaye intambara mu Burundi imyaka yose ntabwo abarundi bose bahunga. Harimo abarundi baguma mu gihugu atari ko bashigikwa biri kubera ariko ari kubera nk'akarorero bategereye ku mupaka. Ubiravye abarundi bagiye mu Rwanda ahanini n'abarundi bava mu ntara za Nord, Kirundo, Ngozi, Kayanza, abantu nk'abo. Abantu bagiye muri Tanzania uzogendera mu makambi ya za Mishamo, Uryankuru n'ahandi usanga hagiye andi kuvuga muri 72 nk'akarorero hagiye keshi na keshi abantu bava mu ntara zegeye Tanzania za Buragane za Kumoso nibo benshi bagiye muri za Mishamo. Abantu bagiye muri Kongo biravye la majorité n'abantu bava mu kiyaya Chimbo. Of course harimo n'abandi basanga bavuye muri interieur bakacengetera bakashika ku mupaka runaka bakagenda mugabo majoritairement keshi na kenshi abantu bakunze guhunga iya mbere nabo ku mupaka kubera d'abord biba biborohera ibintu nk'ivyo. Kandi abari yandi interieur hagiye babona yuko nubundi ngiye bamfatira mu nzira reka nemere ngo hano niba bazi ko hariho n'ikindi gihugu egari abantu batazi ko hari ikindi gihugu bazi ko Burundi ari isi yose naje ndi muri abo je imipaka y'u Burundi nayimenye nkuze cyane. So rero kuva ko umuntu ko umuntu akara bintu ngo we ntiwigoze uhunga kuva ko umuntu ari mu Burundi si kuvuga yuko yari mu batoteza abandi canke hari ikintu speciale wamenye atamenye ahubwo keshi na keshi usanga abari mu Burundi babonye vyinshi kugusumvya kuwe
novuga ko ari ahantu novuga muri babo abandi twagomba gukina na politike yo mu gihugu yari ihari ico mu gitahure gose ndakuzanye kubera abantu bakunze kubivuga ntavyo wabonye tubaze twabaye hariya mukamenya kandi ko keshi na keshi bibonye ibintu vyinshi urabatraumatize je sinifuza ko nuba narabonye imfu zose sinifuza sanamwe nifuza ngo cindu nakabe nabandi hari nkabona ingene bisha papa esi na kanani nabandi muri Kirundo nkabona ingene baca abantu muri Nega Marangara ese 1993 yo nabandi ugendana canke se pantuzeye yashureye yo hakugira vyuronza bica abantu benshi ngo siyomba ndimo nkabibona wewe nta valeur yo kubona ibintu vyinshi ahubwo bari gutraumatiza rimwe bigaca mu bahindu canke mu Buddhist bavyita ngo clouding your judgment gusha igifungu ukuntu wiyumvira kubera iyo trauma ntabwo ari ubuhizi namba nta muntu yovyifuza mugo kandi ntabwo biguha ukuri gusumbya abandi bantu washaka ko nukuri ibintu utabibonye utabiciyemo bitagusesereje d'ailleurs novuga ko nkujya wicaye uhagaze nko mu ishamba ubona ibiti bikwegereye mugabo ntabona ishamba neza uko ringana n'ibiti birimo haje kwa n'uruzi n'umuntu agaze ku gasozi hari abirabakure anacho tuma ubona iyo bari kwandura mu mediator umuntu agukuhuza abantu barondera umuntu atari muri iyo situation umuntu wo hanze kuko nashaka kuko canke niyo ufise urubanza n'umucamanza yafashwe ari umuroya arondera undi mucamanza amuburanira umavoka kubera isituation uri mu afete iratumuhengama inziri cankiriya canke ugashama emotion bigatuma n'urubanza wo rutsindwa so nico nashaka gukebura abantu bavuga ngo we ntavyo wabonye ntiwagiye hariya sinipfuza ko no banarabibonye musanzwe ndashima Imana ko atamaraso menshi nabonye mu buzima bwanje birampa clarity of mind ibintu nk'ivyo nk'uko mubizi mu myaka iheze igihugu cacu caraguye mu isanganya akatari gake umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha ikindi abantu babaha amakuru atariyo nkuko nivuga ntavyo nabonye ego havyo ntabonye hariya mugabo nawe hari ibindi utabonye notama je umuntu twavuganye ambwiye nabwiye nti je ibintu mbona mu Burundi pe ntavyo nakuze tubona aho imbonera kurezi kubita umuntu ku mutumba ngo abajerere ngo nibayigo barakubita babica kadude abajerere nibaza ko bababeshe kiretse kumva ivyo byabaye nindo na kabiri je sinabwavuke navyo nabonye mugwe yamaze kuvuka abajerere bari umurundi wese agiye muri primaire ashikaba mu pionnier umurundi wese presque ashobora kuba mukumbura umwe babiri batagiyemo kubera ubumuga canke kwadakerebutse mugara mu gitabandi bakerebutse muri gerere abandi bantu bose banahunguka bajya muri prona ariko umuntu wese afite imyaka 50 akubwa ngo yari muri gerere neza ko bakubeshe yari mu Burundi sindaho no kudefanda umugambo w'iprona ntawo ntacyo dufana sindaho kudefanda gerere bugabo abajene bakoze la gerere bakora ama activité strictement culturelle kuvuza ingoma gutamba kwivuga amazina ama groupe de théâtre hari nama baza barakora hirya no hino wasanga nta bintu wasanga n'ibintu novuga bitafise isi politique ya prona nta chance arifise bavuga kuvuga amajambo gusa nabo nyene somehow nta bintu bafise bavuga ko agoma basubiramo kwa gasore mugabo kandi ntabwo babwira ngo genda murondera abantu mu bice mu batoteze ibintu nk'ivyo so umva ko harimo information iri misleading abantu bagiye baratahura barundi kazi Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki ubwa mbere amahoro kuri bose ica gatanu jewe ndatahura trauma ndatahura umuntu biciye umuntu na kabiri cyane batamusha gahunga hanyuma akaba ahantu mu nkambe y'impunzi bamwitanya Karundi canke mu nko muri Tanzania hoho ntibanabaha n'uburenganzira bungana kuntu mbo harimo abonzi bahungutse kuri politike yawe ya 1992 komsa cyane rimwe hanyuma ndadaye bamwishasura barahunga donc urumva warahunze usurahungutse cyangwa bava mu hungiro usurahunze baja mu Rwanda encore mu Rwanda 94 baye basubira kuva baja muri Kongo babasangayo abahizi ba FPR bavayo babajana I understand iyo situation très traumatique ni traumatique mu vyukuri je sinokubesha je ntabwo ndi umuntu ndi namu kumibabaro y'abandi bantu mugabo encore ntabwo bica bibuza realite iri kuri tere uno munsi ntabwo bica bijustifia yuko abantu boca bafa au contraire twagomba kuvuga duti
amagorwa nabonye sinashaka ko umwana wanje yoyabona, nashaka ko nta wundi muntu nayipfuriza, nashaka yuko going forward umurundi ateka gatekanirwa nyene kujya bavuga mu vyiwe n'umutwiwe. Wumvise umuntu akiri mu nkambi y'impunzi, yaba umututsi yaba umuhutu yaba umutwa, ari Mahama ari Nduta ari Mutabira ari hehe, ukavuga uti mu kama Kigongwe ikambi nayo bayimwe irababaza abo bantu nani nifuje ko botaha, ese amahoro yoboneka mu Burundi bagataha, kuko sinifuza ivyambaye koko biba ku bandi bantu. Nico washaka kuba uriko wiyumvira aho kwiyumvira yuko kubera nawe wabiciyemo irifoko n'abandi biguma bibacamo. Twagomba gukasa iyo cycle y'ubutindi, iyo cycle de violence. Sinze ko neze kubereka abakecuru yareka avuga ngo je ni murabe 72 narahunze none n'ubundi agowe n'umuntu abare abadede bariko baramuhohotera. Manu hora uzenagowe kugirirwa na kabiri niruka jewe nagowe ino musi dusaka amahoro, dusaka amahoro. Twashaka ko abakecuru bavuga ati jamais ça, ivyo ntushaka ko bisubira kuba, never again. Nivyo twashaka pana kuba turi muri ya cycle de violence, ya cycle yo guhunga, ya cycle yo gutotereza abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Ikindi nashaka kuvuga, ntabwo ikintu cyose ari hutututsi. Sinzi umugani mu Cyongereza avuga ngo iyo ufise inyundo ikintu cyose ubona ari umusumare. No kuvuga udongo mubatsi atakindi gikoresha afise usivye inyundo, ikintu cyose aradodagura, tandiswe hari ko muri byo bakoresha tournevis n'ibindi bakoresha rivete n'ibiki, mugabo ufise ikoresha kimwe. So ntushobora kujistifia ikintu cyose hutututsi. Hari une justification, hari abatutsi bicanye baravugwa yuko encore une fois iyo mvuga amakuru baravuga ntavyo nzi ntavyo nabonye. Umuntu ashobora kumbeshuza arambeshuza, sindaguhariza ko nivyo bavuga yuko Edmond Akazi yari ministre ndibaza chef d'état major kuri Buyoya agishika imbere ya Mibarugwa niwe cesha Michel Mibarugwa, baravuga ko yobayishwe na Buyoya. Ntavyo nzi mu vy'ukuri pe, niko babivuga bande I don't know, nuko nawuza amakuru menshi utubukano bayakuye, nta preuve nta evidence officielle wayivana he na muri secondaire no mwana mutoya. Hanyuma biranavuga kandi ko filime Sinzoyiheba na nyine Colonel Kagajo ari Buyoya baramwisasiye. Encore une fois n'ibintu bivugwa I don't know. Mugabo ntawobesha ko abuza abahutu ko atari abatutsi bishe abatutsi, ko kandi hari n'abahutu bishe abahutu n'ubu hari abahutu bariko barica abahutu, ariyo ndiko ndaja nimba utabiromaratse. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaho umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'u Burundi bushasha. So ntabwo buri kintu cyose ari hutututsi. Hari abatu bigaba, habatutsi bigaba. Habo tubashize ukwabo bonyene barogana ari abahutu gusa. Abantu mwabaye mu makambi murazi ko mutabana mu mahoro. Ivyo ntimubizi. Hari umututsi yarabacanze. Za Mutabira zande hari umututsi yabavanze. Ariko ntuzi ko mwirwa muri icana mwirwa muri kanako ndetse kubona abantu bapfuye muri iki ya gihe. Ibijye byagomba kugura amaso kuvuga ati kumbe subwoko n'ubube gito. Gusa abantu bacha bitwaza ubwoko kubera ari ikintu cyoroshe kwinyegeza inyuma. Ugiye mu mitahana irimo abahutu sibusanga basanga ariko bararogana bariko baricana bariko baratemana. Bon hariho ntuzeye societe iri complexe. Societe ikintu kiri complexe ntushobora kugisigura n'ikintu kimwe. Icyo ni kimwe, ubwoko ntawo budeha ni kimwe muri ivyo, mugaha n'ibindi vyinshi bimwe bijanye na nature humaine ko abantu bikunda, self preservation kushaka ko adapfa, indambi ikibi. Hari abantu bavuga nature humaine na sociopath, abantu babaho pempoto ubwoko bwabo uwari wese amuhitana. Abantu benshi hari n'abantu benshi bahohoterwa n'amafamiye yabo, umuntu bavukana. Hari abantu tumaze iminsi twumva bisha abagore babo cyangwa bakubise abagabo babo just muri famille n'ubwoko tunavanye mu gihe utagiye no mu vyakure. Harimo ibintu amakosa akogwa kubera ubahito bw'umwana w'umuntu atakora ari umuhutu atakora mututsi, atakora ko defenda cause y'abahutu cyangwa cause y'abatutsi, ahubwo ari kubera juste aribwo bwaba bwiwe cyangwa iyindi rezo antuka itari ethnique. Batu baba baza ngahanye kudusaba ngo tubahereza ibihe. None jewe nari namaze kumubwira ngahanye na 5 ndaguhereza. Jeje nkorera igihumbi. Kumutaka wose ngumagorera igihumbi. Mugabo eraba ngo kubera twamimye iyo ico kiyeri
nicyo gituma yankubise unye. Uyo mupolisi muramuzi? Akorera hajya kuri zone Rohero, kila minsi yose niko kazi kiwe. Mana yanjye n'abategwe bari bo hasi. Sinzi kuntu ikintu cyose mwebwe muca muvuga ngo n'umuhutu n'umututsi n'umuhutu n'umututsi anubwo mutavuze Kagame. Okay, nawe novuga ko mugabo nuko nawe mukunze kumuvuga nkavuga Jesse nigira mvuga ku bintu byo mu Rwanda pese bigito mugwa munjana ku bya Kagame nuwo weje yambwiye ngo bongo none ngushaka Kagame ngo afate Zaire yose ariko wumve ko Ndayishimiye did a great job yo kuzimya umuriro w'umuturanyi. Kuki wumva ko yagombaga gushigikira u Rwanda muri aggression yo gutera Kongo? Wowe ushigikira u Rwanda rero ko rwafata Kongo rukagira Kivu, North Kivu na South Kivu a republic logically. Nibyo ushigikiye wowe? Je ivyo navuze kuri Kagame, je navuze ko abasirikare bo ku Burundi in my opinion batagomba kugwa ko nibaza in my opinion yuwanje yuko kumbure ari abageneral ko baritungisha ku maraso bariko bavunja sivuvure exchanging bariko bavunja amaraso y'abana b'u Burundi n'ubutare bwo muri Kongo. Abantu b'Imana usho kwimvira different ivyo je ntacyo nta nibisanzwe nibi opinion yuwanje ufise opinion yawe ivyo turazigumana muganaga nakubwire ntavyo vya Kagame nako ndavuga n'ivyo Rwanda nako ndavuga abarundi bari muri Kongo. Voilà. So tuguri ko cyo navuze yuko ubukozi bw'ikibi si ubwoko necessairement ntabwo gikozi bw'ikibi bwose ubujustifia n'ubwoko hari ubukozi bw'ikibi bujanye nuko umuntu ari inkozi y'ikibi purement simplement canke hariho ibindi nyungu ariko arakwirikirana ibintu nk'ivyo. En effet ndakunze kuvuga ko nabo basende DFTD muvuga ngo nibo baje kubohoza abahutu nabo bisha abahutu benshi kaje novuga ko batari bake bari abahutu binzira karengane canke nubwo atari kuba uwinzira karengane batari kuhosha taktike z'ikimafia bari kuvuga ati bo uyu muntu na cyane cyane bamaze kuva muri maki kuco kibafise ubutungane uyu muntu yakoze icaha iki reka tumushire imbere ya sentare reka mbere tugenda amateko tuyahinduke ko barafise ubucamanza bafise n'amashinga amateka tuvuge ko iki cyaha dushica kandi gikanishishwa uruhano igihano cyo gupfa ico nacyo bafise uburenganzira bwo kugarukana hanyuma umuntu bakuvuga ati naka yakoze iki cyaha twamukiriye iki gihano amakunga akabona ko uyo muntu yishwe n'ubucamanza mugabo atatawe muruzi atagiye mu sentare ivyo wewe ushobora kubitahura ukundi mugabo jewe nuko ndabitahura ko hagomba kuba justice progressivement turi muri vya bindi vyo mwishamba canke bibe vya kera. Utabo bantu ni bande je ntabonzi benshi bari bapfa mu kivunga nk'abo bavuga basafisha mugabo tuvuga ngo ni kivunga n'amafamiye yabo barabazi umuntu yabuze umuntu wiwe aramuzi urumva safisha operation safisha murayivuga boje wabona bonye n'amaso yiwanje ngo nabonye vyamnambabaje cyane je amfite bapfu umuntu nzi nuko atatu to dupfana ari umuntu nzi ko je nkuko nabwiye nta maraso menshi nabonye pe boje personnel nta muntu ndakubwira ivyo ni personnel mugabo umuntu apfuye wari umuzi umwana we mwarakinyana umupira ukamusa agafa uragira trauma idasanzwe urumva ikintu cy'akababaro. Okay, ijambo atungwa na docteur mwene wabo na Nyangoma ninde avuga ko atarahutu bamwishe tuvugisha ukuri je mubwiza ukuri abantu mwari muzi mumbwire bo ariko haravugwa n'abandi dukunze kuvuga bamwe banyandwa isimo bo sinze ko Hafsa Mosi yari umututu ntiwombaza canke Zed Feruz I don't know rimwe manje nivyo nta nivyo menya abantu kuko umuntu apfuye peu importe bwoko bwiwe umuntu apfuye azira karengane umuntu yagoma kurenganya kuko ugiye wankuraje ko baza bica abandi bantu kunzira karengane niho nawe ucushiki gundi munsi so igihe cyose ubonye umuntu yishwe no umuntu wese yishwe bari abana karengane kiretse muri self defense mujya kukwataka nawe ugaca mwivuna mugabo umuntu wese ugiye ukamufata ukamwareta ukamurigota ugatamuruzi uyarenganijwe dantureka kuko igihano cyo kwicwa ntabwo kiri mu mategeko yo mu Burundi nubo cyo habaye kigomba guca muri procedure isanzwe so usanze umuvyimba uri guflotinga kuruzi nturabe izuru burebure uwo muntu ejo uzosanga ari uri guflotinga kuruzi ni wakomeza uvyankuraje dore kuvuga ko wanashaka n'abadede banyu ibi bakoreye abahutu jewe novuga ko personnellement après micombero je numvumenga nta wundi mupereza akora ibi nk'ivyo ntuze. Okay, ikombe je ngi hagene exagera mugabo je nakuze kuri bagaza na kuri wa mbere wa kabese namubonye kandi hari mu ntambara je ibi bintu biriko birabona ntavyo nakuze mbona abakoze mubona mumbwira mugabo je ntavyo nabonye na mu ministre
nzi yapfuye kuri Bagaza, nta mudirecteur y'ishuri ya secondaire nzi yapfuye kuri Bagaza yawe wa mbere, nta bantu benshi je nari nzi bapfunzwe. Ubu abantu nzi bapfunzwe bararenze pe, bararenze. Nta muntu w'umu office, I don't know, mwebwe kumbure ngi aho mwari muri mwarabibona ico gihe nta matelefone twaye bwaronke, nta YouTube, nta Facebook, kumbure barapfamuza akayanza nyene sindabimenye, I don't know. Mwaje ibintu ndiko nabona ubu ndabona umenga birarenze, kandi nabibutse ubu ko Abatutsi bagiye katubivuga neza babikorera Abahutu bene wacu. Okay? Ndabonye Umututsi akeka arumviriza. Alright. So, nako ndabavuga amazina mugabo sinobamara murabazi namwebwe, bamwe bakumbure ntivyibonekeje nka Adolphe ntawuzi wamwishe, Nkurunziza ntawuzi ko bamwishe canke ko yagize mwe n'ama speculation. Mugabo ugende mu ma prison. Mwana hazogira umuntu atiza agakoti, sinzi ko amprizo yo babemera ko mugenda ugiye mu maprizo canke baze bajya abantu baserukira agateka kazi na muntu, ubabaza uti mu bitigiri mufise abantu bari mu maprizo batagomba kubayo. Iyo definition iri vague, mugabo umuntu yacira urubanza rugahera absolute yagomba kuba yaragiye, umuntu yamaze umunyoro wiwe, umuntu bavye ngo baramweje bagomba kuba yaratashe. Neza ko amateka hari kandi ko hari imyaka umuntu atamara mu munyoro ataracibwa urubanza, ibintu nk'ivyo ko hari n'ivyaha umuntu atagomba gufatwa yabikoze, ahubwo bagomba kumuca amande cyangwa mu kindi gihano canke bakamuwoningisha, ko ugashiramo n'abandi nyene barementaniriza ibintu bakakora intebe bishushe, nk'abajya bajya bagire ntuzeye ujya mu hutumene wanyu w'Ingozi Faustin, hanyuma ugaza wisanga umukangaratete abantu bagira ngo wakoze icaha mugatacho wakoze bakugezeko. Donc uzobaze umuntu akora mu gateka kazi na muntu ari honnête, umaze uti uravye muri prison abantu batagomba kuba muri prison bariyo yo, ari pourcentage ingana gute n'abantu bariyo, canke babaze uvuga nombre absolu canke approximative, ucubaza uti muri abo Abahutu ni bangahe? 99%. Okay, ako ndavuze ngo Abatutsi niba bapfunga niba bicoya, turi kuvuga n'Abahutu gusa. Okay, ibi nivyo Abahutu gusa, Abatutsi zabagaruka kundi munsi. Okay, reka tukonsante ku Bahutu. Ijya video nahereyeko, ijya audio nahereyeko nayikuye kuri internet, ngo niyo umuntu w'umuhutu hutiza yitwa Kenny Claude Nduwimana. Igihe mperukira kuvyumva Kenny Claude Nduwimana ngo yarafunzwe, ndamwibuka yuko mu bahari na gateka kazi na muntu iryo zina ryaguma rigaruka ko nawe afunzwe, sinzi ko baramupfunguye. Niwotahura ko ushobora kuvuga bijya bintu inyuma hatanze imyaka 5 aho uri muri kagasho wari kusabira abandi. Sinzi ko ivyo bintu abarundi mugira observation niwo bimbaza, mugaje wi observation ndayikora ikananyigisha. Alright, namusi muramara. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, yo gukumirana, yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Mbo navuze abishwe tuzi amazina shaka kudoma ku rutoki canke operation tuma ku rutoki, navuze abafunzwe mugabo hari nabandi bagiye baza baricwa hirya no hino, rimwe kumbara ari politique canke ivyo SNL twahora tumva bakuye umuntu hari akaza kumicira hariya, muzoze muratohoza ya mututsi ako infa tavuze ko muje kumara tusi muje kumbeshera. Ndi kuvuga naho tugusaba bene wacu kubera ko defend abantu ngo bari kukingira Abahutu kandi bari kuce Abahutu, doesn't make sense. Wewe c'est pas umuntu nakuragije inka ngasanga bayiciye icebe, no kuvuga ngo uyu muntu n'umwungere no rondera undi mwungere ndagira inka zanje. Anyway, n'abacacebe. So chekita sirikibisira bwacu sinanda giherutse. So donc abo bantu bien sûr nta mazina afise kuko kenshi na kenshi urumva abo bari anonyme, twatokiziga hariya, bamwe ko navuze bari politique, abandi bari mu vy'imiryango. Urabe kandi mu Abahutuma hano muri ukuntu mufise inzigo, ukuntu murogana. Ibyo ndakubwiza ukuri pe, ibintu ndiko ndumva baneze ubudago. What? Bandogeye inka. What? C'est ridicule. Vyishano n'uburozi mu bundi murarengeje vraiment. Kandi ni bande? Okay, ndagwaye izuru. So, ariko reka ngaruke ku bategetsi.
twavuze abapfuye, twavuze abari mu busho, twavuze izo sociale. Reka tuje ku bantu b'impunzi. Impunzi nazo hari abahutu benshi bari mu za Tanzania naho nyine bari kwaguma kukuda umujugujugu, kandi benshi bagiye bahunga safisha n'ibindi. Ntabwo ari abantu necessairement barindiriye resettlement canke bashaka bashima ubugori bwo mu nkambi nkuko mukumvya kuvuga mwarabaye murazi ko hatoroshe. Abahutu benshi navuze ngo abatutsi bagomba kuba barahunze, ndabisubiremo. Anyway, hanyuma n'abahutu bakomakomeye bahozwe no mu ntwaro nk'umwe Frederick Bamvuga Inyumira, ugera Honari Nyangoma ariwe kwanza burya sekuruza w'ibiswi vy'inkona, sekuru wa Sendede. Burya nkuru nziza yabaye mu parvenu cinjire, umuntu atanguje Sendede yari Leonardo Nyangoma, nawe ubare mu buhungiro ahantu asaziye. Sishaka kumuvuga ubuzima bwe personnel, mugabo Murundi yayifuza gusazira muhira karuhuka, abana bakanabuzukuru bakaza baraza kumukinisha. Hamwe n'abandi muranumva witwa Emmanuel Ndereyimana, nawe numvise ko mutanguza Sendede ashobora kuba yari kuri ground zero. Hariho umwe yahora avugira Nkuru Nziza, Leonidas Hatungimana. Ngonze kubabona mpandabona abo bahutu nyine bariko bariyamamura kuri televiziyo, kuri YouTube. None mwe murahutu kwasumye abandi bari mu buhungiro, womenye gute ko bitazogushikira benshi? Kwanza nk'uwo Leonidas nabo bari abantu bavuza amaparara menshi kuri ba Nkuru Nziza. So tomorrow might be you, ejo ashobora kuba ari wewe nawe uramukiwe n'ivyo, kandi ukumenya ko inkono yakubise mukeba no kuyitora ukayirenza urugo. Iyo nkonero nubwo we gito, nuko guhohotera abantu, nuko gufungira abantu busa, nuko kutumvikana, nuko kugira inda ndende. Ibintu nk'ivyo bishobora gutera ikibazo ku muntu wese, nta numwe aba ari securize nk'uko muri ko murabibona. La majorité nko nabwira abantu bari kwa sufferinga n'abantu bene wanyu. Mana turavuga tubere mukuru w'igihugu, naza dutabare atubohora, turarushe. Tweho yabandi bariko bahiri, abafise amahera nabo baca baza ngaho bakaza baraza kugura bakarima, natwe dusonza umurana. Natwe Mana turasavye umukuru w'igihugu anyaruke adutabare. Mana turahunga turagowe, turarushe, turarushe imbere y'abana. Abo bantu batugisiza ni data wacu yarafise kupanga yemera ko uko nitwokera ngaha kubera iki n'abana. Mana turasavye umukuru w'igihugu anyaruke, turasavye umukuru w'igihugu anyaruke dutabara twaturarushe. nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mbo tuce tuza ku buzima bwa misi yose abantu bakenye. Okay, abantu bakenye ubumbwira ko abatutsi ari bakenye gusumvya abahutu muri iyi minsi kubera abahutu ari mu mutwara. Bashifiye ku mubosi mu kijiji c'Igitagata, aca adutwara mu saa sita y'ijoro ngo kugira ntibadufate. Abapolisi wagiye n'amaguru, twashitse amaguru yavyimvye ari mu kumunani, ca tubwira ngaha no kwinjira ngo mw'iporo rihuze imvugwe ngo niho hari amahera. Aca aratwinjiza mw'ijoro rero, ibikorwa twakora vyaraturuhisha gose. Uhagenda mw'ijoro ntumenya iyo waciye. Ugwaye umubosi arakuzanira ibinini ukamira, naho woba ugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa. Ahubwo nambwira ko muba mutunze no gusumvya intwaro za kera. Je ne pense pas. Abakozi benshi ba leta nibaza ko ari abadede bahimbwa intica ntikize. Abantu benshi bariko bajya batubuzi bajya gupagasa Dubai, muri Saudi Arabia, muri Kenya, muri South Africa, no muri Zambia. Tumvise ibintu biko bishikiye abarundi muri Zambia. La majorité n'abahutu bene wanyu Sendede yirukanye, novuga officiellement nyine ati iruka canke kuriyeri kugwenge, kubasonzesha, kubakenesha, kubimakazi, ibintu nk'ivyo. Ukaraba amashure idonge muravuga ngo abahutu ngo twe baratubujije kwiga 72 Buyoya Bagaza batubujije kwiga. Mugabo abadede bamaze imyaka 20 na ku butegetsi, ukibona umuntu w'imyaka 10-21 yavuze kuri Sendede. Uwo muntu yagomba kuba ari umuntu wo muri Singapore. Niba uvuga Sendede ko ari Singapore, uwo muntu yagomba kuba azi ivyigwa neza, kuba yize kuri systeme nziza, nta kintu camuzibira, yiga ku buntu, yagomba kuba umuntu ari sharp. Mugabo uko kuntu vraiment education y'ubu yagenze kuba tarozwe. Education c'est la base de développement. Mugabo twebwe twarozwe, ce n'est pas la base de développement. Plus tu étudies, plus ubikijuju. Ivyo none ntivyafekta abahutu, ivyo bintu vyafekta abatutsi gusa. We have also helping in
in constructions, yeah. In construction, there are some Nigerian who wanted to build some infrastructures of some official infrastructures, some offices. muze muvyobserva nawe urabe iruhande yawe aho hantu wicaye raba uwo mwicaranye n'umuhutu hagiye ubafu n'umuhutu nagiye bose n'umusu n'umuhutu ko ndaza abahutiza n'abatutsi mwicara nabo raba ukuntu babayeho mubaze yaraye gute uhora mubaza mubaze kugira ukwezi kuve ku itariki 30 agira amagendera yahe ni hatari mubaze wo guha passport woja hehe hanze biri kubafekta mwese si ibintu vuga ngo ibi bintu bifata umo w'abarundi ariko navyo nyene ntavyo no bashigikiramo iyo mushaka ko uburundi bukira nuko mushaka kutunganiriza bose mugabo adede bobo nta muhutu nta mututsi nta numwe baje gutunganiriza aho iby'igihugu biri biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi bwe birashe twise akagwi k'abagangsteri genda bavugisha ukuri nazimisi nkora observation hanyuma imbere kushamo amasantima uza kuvuga ikirogorogo nibiki ugende usesangure ivyo bintu byose navuze umbwire ahantu noba nibeshe umbwire uti bon je nagiye muri prison nakoze recensement nabajije umukuru w'ishiramo ry'aba prisonnier yambwiye ko nta muhutu numwe ari mu gasho nta numwe rudende kiretse abantu bakoze ivyaha ucugara kumbwire kimwe muri ico cyonyene ucumbwira bo sawa nibaze ko twumvikanye bene bana ba mama okay imbere ko ndangiza donc nashaka mvuge sosi iyi video intumbero yayo si yo kuvuga canke kwerekana ko abahutu turi babi oya turabana beza abana beza cyane intumbero ya video ndi kuvuga ubonye kibi aho kiri aho hariho kivuye hose ciyamirize ubonye kibi cyakora umuhutu cyakora umututsi cyakora mukuru wa cyakora murumuna wawe umuhanu yakihanura très bien mugabo gumushigikira mu kibi aho ntubumufashije umuryango wiwe ntufashije ubwoko bwiwe ntufashije igihugu cy'u Burundi nciye ni kutumbeza ko rero jewe iyo ndiko ndavuga simba ndiko ndarondera gucafuza leta simba ndiko ndacafuza mugambwe simba ndacafuza ubwoko mba ndiko ndavuga ibi bintu biriko birakorwa vyakoga umuhutu vyakora n'umututsi ibi bintu si vyiza ibi bintu vyonona abantu ibintu vyonona igihugu nico ndiko ndavuga nsishobora kuvyihanganira ngo nuko vyakoze umututsi nsishobora kuvyihanganira ngo nuko vyakoze umuhutu mbere wanashaka ndakubaze mbega nje nk'iwawe nkakwicira umwana wawe hanyuma bukiye ugasanga nara umuhutu ramwishe wocu uhagarika kugandara uhagarika nje iwawe ngafata umuntu wawe nkawutema canke ibintu vye nkavyiba utashe ugasanga inzu irera bakakubwira ati n'umuhutu mwene wanyu yavyivye wocu uraruhaze mbwira neza woraruhaze so no nico ndiko ndavuga ubonye ikibi aho kiri cyose canke ico wibaza ko ari kibi ubishoboye gikinge hataragera ubishoboye gihagarike utabishoboye ko semerera kuko uko abantu avuga ari beshi niko ibintu bitarabihinduka uburundi turashobora kuba mu bumeze neza abahutu abatutsi n'abatwa uburundi cyo gihugu cyone kirimwo amoko hari bihugu vyinshi bamoko menshi cyane muri South Africa nabaye bafise indimi 11 muri hymne nationale yabo no kuvuga n'amatribu atandukanye ariko tambiye kemare nta kenshi usanga bariko baratemagurana birabura ahubwo bagatema twego abanyamahanga mugabo bobo usanga babanye muri harmony muri Zambia nuko ko aramoko aho muri Tanzania hafi ya caramoko aha turi hari n'ubwoko butandukanye abazunga abahindi biki mugabo baragerageza dans leur différence bakabana bakumvikana kandi umutegetsi bashizeho iyo adakoze neza baramubaza igituma atareka akora neza batitegereje ngo yariko kora ngo ari mu bwoko bucanke buriya ahubwo kubera ineze y'abanyagihugu nivyo bayemeje gukora niyo mpamvu je nsemerera nashaka kandi ndabakibure n'abahutu mwese aho muri bene wacu igihugu cy'u Burundi abahutu muzokibamo neza ariho gitwawe neza
kandi muzokibamwo neza ariko n'abatutsi wanashaka bakibayemo neza ko atakibayemo neza bazoguma bavyonga namwe bazoja mu Rwanda bazoja muri Kongo bitreninge ntimuzosinzira muzokwa muri ko murabe bagozwa wowe ushaka kubaho ubebagozwa cyangwa ushaka kubaho witonze utuje sinzi abantu mwarimo hari ku ntwaro dufate inkuru nziza wa mbere n'uwa kabiri ijya aho mone ntimushaka ko yari kubandanya ntimabona ko vyari biryoshe bo nico nashaka kuvuga kubisigaye mwese mugira umunsi mwiza bye bye